Shalom, ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick. Mwami Yesu abahezagire. Reka duhezeragiranwe namwe muri no jambo ry'uyu munsi wa none. Byanditse mu gitabo cy'Abaroma, igice cya 4 umurongo wa 17. Haravuga ngo munyonga ziyo yizeye. Kuko handitswe ngo kugize sekuruza w'amahanga menshi. Niyo mana izura abapfuye kandi yita bitariho kibiriho. Haleluya. Ndashaka ndababwire ijambo ry'uyu munsi. Imana twizeye ni Imana izizora ibyapfuye bidafite ubuzima, bitagihumeka. Imana yacu izibizura. Icya kabiri, izayita ibitariho kibiriho. Reka ndagusaba ikintu kimwe. Shishikara kwizera umwami wawe. Shishikara kugira ibyizigiro bizima. Ushishikara kugira umutima wizera. Imana izizura. Hari igihe ushobora kubona uri muri situation igoye, ukavuga mana iki kintu Imana yacu irashoboye kukizura, irashoboye kwita ibitariho kibiriho. Icyo biri dusaba ni ukugira umutima uyizera ijana ku ijana, udakekeranya. Imana yacu izizura ibyapfuye kandi izayita ibitariho kibiriho. Umurongo wa 18. Aburahamu yizera, yizigiye ibito kwizigiwe ngo abesekuruza w'amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana, kandi ntiyagabanuka no kutizera. Ndakanda gusaba ikintu kimwe. Imana izokurinde kugabanuka no kwizera. Hari igihe Satani aza akakumvisa yandi majwi akakubwira ngo byaratevye, ntiyagabanuka. Abrahamu yari afite isezerano ry'Imana. Imana rero musezerane ko izobyara umwana w'umuhungu, azoragwa ibyiwe. Aragenda isezerano regera ku myaka 100, ariko ntiyagabanuka no kutizera. Haleluya. Imana ikurinde kugabanuka no kwizera kwawe. Hari igihe Satani aza akadutera, agatera ubuzima bwacu, ugasanga ubuzima bwawe kuragenda ugabanuka, ntiyagabanuka kutizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze nk'imyaka 100 y'amavuka, na Sara yari yaciye, ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Haleluya. Yiyumviriye ko Imana yabivuze. Yiyumviriye ko ari Imana izizura ibyapfuye. Yiyumviriye ko ari Imana izayita ibitariho nk'ibiriho. Yiyumviriye Imana. Haleluya. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeraje no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Aremeshwa cyane no kwizera. Ndakwifurije umutima wizera ku rugezo uremeshe umutima wawe. Uremeshe cyane umutima wawe kubera kwizera. Imvugo yawe igaragaza umuntu wizera. Umva, umurongo twatangire uravuga ngo ni Imana izizura ibyapfuye kandi izayita ibitariho kibiriho. Ni Imana izayita ibitariho nk'ibiriho. Nyizera ibito kwizigiwe ngo abesekuruza w'amahanga menshi, ariko kuko kwizera arizera ahesha Imana icubahiro. Kubera iki? Yarizeye kugeza ku munota wa nyuma. Umva, amenya neza adakekeranya. Umurongo wa 21. Amenya neza adakekeranya yuko yasezeranye ishobora no kubikora. Amenya neza. Urafite icyo Imana yagusezeraniye, reka gukekeranya. Gukekeranya n'umwanzi wo kwizera. Satani arigezane ayandi majwi yo gukekeranya, akakubwira ngo ibi byaratevye, ibi umva, dufite Imana izayita ibitariho kibiriho. Umurongo wa 11 mu gitabo cy'Abaheburayo 11:11 havuga ijambo ry'Isara, aravuga ngo ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda, naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Yiyumviriye yuko iyasezeranye ariyo kwizerwa. Imana yadusezeraniye niyo kwizerwa. Shishikara. Umwanditsi w'Abaheburayo 10:23 yaravuze ngo shishikara kwatura ibyizigiro byawe, kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Imana twizeye ni Imana izizura ibyapfuye, izayita ibitariho kibiriho. Kandangirize kuri akarorero. Yesu ageze mu gisagara cy'Inayini, ahura n'abantu bagiye guhamba umwana w'ikinege. Uwo mumama wiwe, uwo mumama yari umupfakazi, nta mugabo yari afite, yari yarapfuye, asigaranye umwana w'umuhungu. Aravuga ngo ahari uyu muhungu tuzobana nta kibazo, mu minsi mike yarapfa. Nyina arababara cyane, arababara wose. Ngo Yesu yumva yuko Inayini. Yesu umukunzi wacu, Yesu ndakwifuriza ngo akiwawe, ace mu rugo rwawe, ace mu bana bawe, aci wawe, bya bindi bisa n'ibipfuye abigire bizima. Ndagusengeye ngo Yesu akiwawe, bya bindi bisa n'ibipfuye bibe bizima. Ngo Yesu ngo ahura n'abagiye guhamba umwana w'umuhungu, ngo arababwira ngo ni mashire
umubiri hasi. Mu Buyuda ntibyari byemewe kubakina hasi. Yesu ngo amukoraho arabwira ngo umuhungu byuka, ngo uwo mwanya ngo umuhungu ngo umubiri wiwe uramusubiramo, uravyuka ngo aricara, ngo amuha nyina. Haleluya. Bariko bararira cyane, baboroga, indirimbo irahinduka, bagenda bavuga Imana izizura ibyapfuye, bagenda baririmba Kristo Yesu azura ibyapfuye, aza yita ibitariho nk'ibiriho. Yesu yabwiye wa muhungu byuka, wa muhungu aravyuka. Umva ndakubwire, ndagusengeye, ndatuye ku buzima bwawe ngo bisa n'ibipfuye muri uyu munsi, kuri ijambo ry'uyu munsi bibe bizima mu izina rya Yesu. Mwami Yesu turagukunda, turagushimiye kuri Imana izizura ibyapfuye, kandi izayita ibitariho nk'ibiriho, izayita ibitariho nk'ibiriho, ibisa n'ibipfuye mu miryango yacu, mu buzima bwacu, mu byo dukora. Ndasenze ngo muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nibibe bizima mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen.